mwese bakunzi bacu. Ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo rya 15 gitugutu umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba haririmo n'ibicu bike bike imuramvya Igitega Imwaro Imakamba hamwe no mu Kirundo. Ahasigaye hakazorangwayo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba ahakanye gusumba handi azoba ari Ingozi aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizabigera kuri °C 14. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazoboneka ikirere kirimo ibicu vyinshi imuramvya Ibururi hamwe n'Imakamba. Ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 33. Ejo mu gatondo hakaba hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga k'iminota 43 bikazorenga igihe cy'isaha 12 ziburamwe iminota 6 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.